Mu ntumbero y'umugambi wo gukarihiriza ubwenge no gushigikira urwaruka rufise imigambi canke amashirahamwe ari muri agribusiness, ikigo Youth Agribusiness Incubator gifatanije na BDS Consulting kirabandanya igikorwa cyo kwigisha ivyerekeye uburimyi n'ubworozi no gutunganya imigambi. Twacaguye ubworozi bw'ingurube kubera ko ari ubworozi bwororoka cyane bushobora gufasha abakiri bato, abajena en general baheje amashuri eka mbere n'abatize bashobore kwisuganya mu by'ubutunzi eka mbere bashobora kwihangira imirimo kanatsinda murazi yuko akazi katakiboneka cyane muri leta. Kuri uyu wa 21 ntwarante umugwi wa gatatu ugizwe n'urwaruka 16 warumaze indwi zibiri ukurikirana ivyerekeye ubworozi bw'ingurube waraye uramuwe. Nkuko bisanzwe bigenda, ivyigwa bitunganijwe mu bice bibiri. Igice ca mbere kigizwe n'ivyigwa by'ubworozi bigaherezwa n'urugendo gushira mu ngiro izo nyigisho aho bishikira ahakorerwa igikorwa cy'ubworozi. Aba banyeshuri tugize iminsi turi kumwe mu nyigisho zijanye n'ubworozi bw'ingurube. Twahisemo kuza ngaha muri iri yororero kuko ari yororero rimwe tubona ari umworozi yateye imbere muri igikorwa cyo korora ingurube muri kano karere. Twashimiye rero kuzana abafite icyo bworozi bw'ingurube kugira ngo baze ngaha nabo barabe umworozi yateye imbere kumbure barahure ubumenyi. Ibyo nungutse ni byinshi cyane kuko nta nibyo narizi. Narungutse ingene bwa mbere na mbere ikibanza umuntu ashobora gushiramo uruhongore rw'ingurube. Bwa kabiri narungutse ingene umuntu yo kubaka kuvuga aho ingurube ziba. Ikindi narungutse ibijyanye n'ingene ubwoko bwiza bw'ingurube. Yego ikindi ingurube nziza zirondoka umuntu ngena zihitamwo. Ikindi nungutse ni ibifungurwa cyane cyane kubera nizo cyane ubworozi bw'ingurube zihagaze. Ikindi ni ingwara ingurube zishobora gufata ingurube. Ibintu bimwe hari nabonye ari nabyo by'ibintu kuraba kuko mu byo nari nize ukuntu babikora mugabo sinari bwabone neza izo nyubako ukuntu ziba zimeze. Nk'ubu nka kaya kantu pederive kaya kanogo kari imbere ya porcheri ryararo ry'ingurube ushobora guca uhonyoramo kugira ngo ntiwinjize utuntu tutugwara muri porcheri. Ibindi nabonye ni uko naciye mbona bwa bwoko uko bari banyigishije ukuntu ubwoko bw'ingurube bumeze n'ibiziranga. Naciye mbona bwa bundi bwa bwoko bumeze uko. Igice cya kabiri kigizwe n'ikigwa cyo gutunganya umugambi plan d'affaires. Umunyeshuri wese mu kurangiza avaho amaze gushobora kwiyandikira umugambi wiwe bwite bivanye n'iciyumviro n'ubushobozi bwiwe. Muri byo kujyana rero no kurondera amasoko twaje dutunganya ikindi kigwa kiriko barafashwa n'abahinga ba BDS. Ni kuvuga ni ibintu twakwita yuko ari ubuhinga bwo gutunganya umugambi ubutunzi nivyo twita plan d'affaires bancable. Ivyo rero nabone ni iminsi 5 nyene ariko kubera ko vyo biri un peu vaste twaciye dushama yuko bogira iminsi 6 yikurikiranya. Bivanye n'ubumenyi nkuye nga korora bizonyorohera gose kubera ubu ndashoboye kugira plan d'affaires nk'iyi myaka tufate nk'itanu nkabona ati fisa amahera ya naya nzokorora ingurube zingana uku. No banza kuraba jewe bivanye n'ingurube nshaka korora bivanye n'ibyo zifungura imiti yazo nkabona amahera nkeneye kugira ntangure umugambi wanje wo korora. Ubuye naho nkiri muto bijyanye n'amahera kubera je ndafise abavyeyi ndashobora kuvuga nti muvyeyi jewe kubera naronse ubumenyi bujanye n'ubworozi bw'ingurube ariko kubera nta wundi yishikanura bibona nta ukuntu mompa mutahe tabe ntunganye umugambi nize kuko ndazi neza ko bitazogenda nabi kuko ndabifise ko ubumenyi abavyeyi badashobora kuzoca bampa mutahe hama nkaca nubaka uko babinyigishije nkarondera ingurube nkazicagura ku mategeko uko babinyigishije nkazikurikirana uko babinyigishije neza kugeza naho iherezo giye kugira
ugeze naho objectif yiwanje ndayishikako nkasanga mfise ingurube z'akarorero. Twagomba kandi kwibutsa ko izo nyigisho ari urukurikirane rubandanya. Umugwi wa kane ukaba witezwe kwakirwa muri Ndamukiza aho bazokurikirana ivyerekeye ubworozi bw'amafi. Programme d'iswa yaranyoroheye kubera ku murango umuntu abari mu tundi tuntu two kurondera ubuzima kubera murazi nyene ubuzima ntibworoshe umuntu aguma yiruka. Hama rero ku mugoroba acaza rero kuraba ico mufasha kugira arondere ibizomufasha kuri bimwe yakora ku murango. Yego niyo mpamvu twahisemwo kwiga ku mugoroba kubera bivanye n'umwanya tuba dufise.